TV. Tunda juhudi. Mutima amakuru y'imizi wambaye umupira nk'uyu wanje mugabo wanje menga uracuye Djfanny gute yego ni imwe mugabo kumenga yuwa uracuye kandi imipira rimwe grifa rimwe shago wanje mengo ndawumaranya amezi abiri Mutima amezi abiri Jende umaranye imyaka 5 ntucuya ndamesa ugumukunyene ndagorora ugumukunyene nandikira kuzuba ugumukunyene ni dori sha Mutima kandi we muzi wambara ziba zimeze neza wowe ugurira hege none muracagurira impuzu muri Vayura umviriza reka gushinga abakonesire babamena amaso je nandi ngurira impuzu atari muri galerie du Boulevard nimero 29 ni muri van shop hakubera impuzu z'ubwoko bwose Djfanny bajya abantu bose ubona babegwa ije mipira y'amara Costa izabana izabagabo umviriza nta muntu numwe arondera impuzu zigezweho atazisangayo nico gituma abantu bose nguma bandaba none waruzingura berewe Djfanny kurugo rupira uje muri van shop gomba impuzu zigezweho kandi zizimbutse van shop ni number 1 kumbe Mutima ntiyambeshe byose birahari murazi yuko nikundira ibintu mwe nibi bimakayaga dada wa taifa nk'ibi nyene birahari muri van shop A29 mufise ibintu byiza gose wow wow ibintu nk'ibi umva nta kamaro ko gusubira kandi gutuma ibintu ngo mpaka ngo hanze ngufata indege ndagonze kugurira bamwe abandi bakeneye kugira ama mariage imanza zitandukanye kumva nk'umuntu aravuye mu Burundi arinze kugenda mu bihugu byo hanze kurondera ikirato kurondera ibishakoshi ngo azobaberewe ibintu je mbora ari unique muri A29 van shop wow Mutima ntiyibesheye kwe ndabona ibintu birakwiye rero bakunzi mukurikirana DFTV ndabaramukije kandi mwamaze kubona ko namaze kwigerera muri van shop A29 muri galerie du Boulevard nkuko Mutima yabivuze atuka vraiment atara kandi bafite ibintu byiza gose nta kamaro nasubiyemo kandi gusa kuraba ngo dutume ngo online ngo tugire ibiki ngo tugore ngo abatantine ngo hanze baba diaspora nabo nyene ngo tubagore ngurumva ngo ndungikira mukirato murabonye ukimaze ukuntu urabona ko aba amadori byose birahari vraiment mshindo nyie kabisa wow iyo mengo no mupira wa football wow mugani byiza vraiment mko kuri abantu abafitiye imanza bafite n'akanoti wow ibintu ni byiza gose vraiment tara kandi umva yo buri kirato kiba kijyanye n'ishakoshi yego bishimye n'ishakoshi yacu iki ishakoshi iri he wow ibintu by'ama bring bijya bibria rumva wow wow babijanye rero mva kugira ushobora kubwira aba bantu ngo je nambaye cyaoro nambaye ikirato n'ishakoshi byaoro guhera hasi gushika hejuru wowe uja muri van shop kwitandira ikirato cyawe ciza wow ndabaye bakunzi rero ba DFTV ku bintu bimeze neza cyane muri van shop A29 nkuko Mutima bimbwiye
y'ama t-shirt twara twambara ugasanga t-shirt imesuye rimwe icicu yayerekanye ukuntu mugura ubona yuko ngaha hari amadori hari impuzu nziza cyane hari ibirato byiza cyane hari amakanzu abantu bose barambara mu ijambo rimwe kandi bafite n'ikindi kibanza hari inyuma urumva ko ibintu bimeze neza rero munyaruke mwese muze muragura ibintu urfa kwambara ibirega hari ahantu seruka mu rubanza wambaye ikintu kimeze neza kiramuna kakuraba umuntu impuzu yambaye ni dori abakaguha n'ikibanza wicaramo kuri babonye ko nawe udasanzwe urumva foko twihagateka ego nuko rero mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu kuri DFTV myself ni Djfanny 257 ndi kumwe na Oli King kuri kamera nirazi ko mudahengeshanya kudushigikira baranyamutora link murungikira abandi mubandanya mukwiragiza akazi ka DFTV kure the queen of interview Djfanny nkuko vyama ntacyo ntakora kugira ndabanezereze rero umva yuko bakubwira ati iciza ukirose gisangiza abandi nuko rero musiranje kubasangiza ibyiza biri muri Van Shop Galerie du Boulevard Avenue irato vyiza ari abantu batwangoye amata dusirenge binini urumva ugasanga umuntu wambara 42 urumva ko bose ntawe wibagiye naba abantu banini nka jewe ari umwusha kurondera umupira ukahigukora abayinimero yo gukwira kayibura mugaruko ngaha muri Van ara mixing akazana byose bikwiye kugira dushobore kwambara neza dushobore gusa neza mumva ko ataco badakora muri Van Shop kaze rero mwese mushobore kwiyambarira ibyiza ama original yonyene bimwe yakubwira ati abantu userutse uburi wenyene umva yuko beshi twari tuhazi nabasubiriyemo ni kuri Galerie du Boulevard hafi yaho Zavana birarabana hama ugaca winjira indani muri Avenue niho usanga ibi bintu byose ko ndabereka yuko amashakoshi biki byose niho vyibereye kaze rero mwese mushobore kuyambarira neza nkuko bimeze ciao abaslay queen ntibabibagiye mwese muze mwigurire muslaying twese turaronka vraiment nta widoga ngo je ngomeze uko oya mwese barabarondereye ibakwiye murumva ko bimeze neza cyane baba diaspora rero mumwe mura mugura impuzu banyuzi zimvye ni muze mu Burundi mugurire ngaha aho vyakaberekera nta kamaro wow nta kamaro ko ushime ngo nteke $1 aho nta kamaro kandi ko kuvuga ngo urumva ngo iburayi ngucike mu Burundi uteke amavarize ugwaza kugwana n'ibiro kuri aeroport vyiki wewe ni uze wambaye izo wambaye ushitse mu Burundi ushiza muri Van Shop muri Galerie du Boulevard Avenue wigurire impuzu hamuzo mari misi wambara avuga ati kabisa ujya mu ntamba amajira regega no mu diaspora cyo tumamba amajira we umva ko mwese murahawe ikaze mushobore kwambara neza mushobore ibaze nk'akaga portemone nkuko ugiye nko mu bantu barakubonye nubwo indana atari amafaranga 200 arimwe muga userutse gusa baguhicicaro kuko hariho madame bakakora naho wicara kubera babona ko ibintu ufise batabimenyereye kaze rero tureke kuza turagura nyanya by'Ubuganda y'amashakoshi Buganda ugenda ni misi 2 gacho usanga ikintu kinari cyose cyamaze gutabagurika mugura ubona ko ni ibintu bikomeye gose ibi hamwe wambara akantu kawe kakamara ni misi uvuga ati yego naraguze kaze rero muyironkere ibintu nkuko muriko murabikurikirana adresse na numero de telefone ngivyo hasi mko murabibona yuko bihari nimuze mwitinye kuza kuyambarira neza DFTV Tunda Juhudi.